hariho amakuru nkunda kumva mugabo rero urazi amakuru wumvise ku bandi bantu bavyita urusaku rw'urubarirano rero no munsi nshaka ubimbwire kandi wongere ubibwire n'abasanzwe bakurikirana Youth Media TV. Dorine, benshi ko bavuga ko usana Natasha kandi n'imigendere yawe yose ari nka Natasha, ivyo bintu nivyo canke n'ububeshi? Oya ntabwo ari ububeshi gusa, benshi barabivuga. None gute wewe wiyumvise gute canke wagiye muri filime na comedy kugira ngo ushobore kugera ku rwego Natasha ari gusa? Oya gusa basi je Natasha je ndamukunda. Uramukunda? Ndamukunda. Harumva rero uno munsi niyi video nubwo yoyibona yumve ko Dorine ari umufanzi wa Natasha cyane. Avyumve ahari hose ko Dorine amukunda. Sha je hari ifoto negeze kubona kuri status yawe wateye ikiduko kujya nyine kwa Natasha. Ndavuga uyu ni Dorine canke ni Natasha? Natevye ndaza gutija amarori kugira ngo ndabe neza sanga ni Dorine. Youth Media TV. Ya tubahaye mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye banwanyi ba Youth Media TV. Muri kano kanya tukaba dufise umutumire, hanyuma uwo mutumire wacu ndabona yambaye neza yabikiye biracika, hanyuma tukaba tumuhaye kaze cyane. Turaguhaye kaze wibwira abanwanyi ba Youth Media TV. Murakoze cyane. Hamajiwe nkaba nitwa Dorine Mwirabire izina ry'abavyeyi. Nkabasanzwe naje nkora igikorwa ndi umujournaliste. Nkongera nkakina amafilme. Ego. Dorine umujournaliste hanyuma gakina amafilme. Hanyuma muri kano kanya Dorine ninde? Dorine ajejwe iki inyuma y'igikorwa cyo gukina amafilme no kuba umunyeshure? Ni Dorine n'umunyeshure. Dorine mwumva n'umuntu atubatse, n'umuntu w'umujene atubatse. Mugani tuvuze yuko tugomba agoma umushere oya. None Dorine none ugomba mbwire yuko nubwo atubatse kandi akaba umunyeshure yuko atari mu rukundo? Oya. Dorine ivyo nta mwanya arabifitira. Gusa urukundo araruzi mugani hari mu rukundo. None Dorine muri kano kanya kuba sanzwe bakurikirana Youth Media TV, Dorine ninde, akora iki, ajejwe iki, ninde? Twamaze kumva ko ari umunyeshure mugabo inyuma y'ivyigwa harashobora kuba hari ibindi bintu. None Dorine twomenya ko ari inde? Okay. Yeah. Dorine hari ibindi bintu asanzwe akora inyuma y'ishure. Ibyo twashaka kumenya. Ego. Dorine asanzwe ari umujournaliste. Dorine arakina amafilme. Na comedy meme biramuzamwe buke navyo nyene gusa bikuru vyari ivyo. Okay. None Dorine uravuze yuko ukina filme hanyuma ukongera ukaba n'umukinyi wa comedy. None nashaka kukubaza Dorine, ikiyumvira cyo gukina filme waciyumviriye kuva ryari, cakujemwe kuva ryari? Hanyuma n'igikorwa cyo gukina comedy we waciyumviriye ryari, cakujemwe kuva ryari? Twebwe kuva nkiri muto. Kuva kiri muto. Je basi namye nkira amakomedi mugasi amakomedi baba ngo nagenda nyene ngo gukina amakomedi. Basi hajya mugenda basi nabandi muhira. Je nagira ubuntu bw'ubukomedi bakavuga wa mwana w'ivyo ntugize basi nibiki. Hama nko bivaye n'amashuri nagiye ndiga ko nko kuri lycée. Twe twaragiye ibintu vy'amateatre ibintu nk'ivyo nyene umva cyangwa ndabikunda. Okay. None Dorine kugeza ubu hari igikorwa waba umaze gusohora dufate muri filime canke comedy? Ego. Uramaze kugisohora? None Dorine wavuze yuko umunyeshure ukaba umukinyi wa comedy kandi ukongera ukaba n'umukinyi wa filime. None urabona yuko ivyo bikorwa byose bishobora kukorohereza kandi mu gihe cy'ishure? Kimwe cyose n'umwanya wacu. Okay. Mugabo uravuga ati jewe ishure ndarihagarika hanyuma nkagenda mu bya comedy. Gisi shobora guhagarika ishure. None ivyo ntaho bishobora kukugora gato yugashobora gusanga ku ishure byakunaniye kubera woba wakurikiranye comedy cyane? Oya ivyo ntivyigera bimbaho n'umusumo. Dorine yo bavuka mu ntare yahe? Avuka i Bururi. Mwayambeho nyinshi? Sha narahaciye umunsi umwe narahaciye nagiye nyegeje inzara. Iwanyu harakanye bimwe bya hatari. Ubu harashushe. Sha je haje iwanyu ndahaba.
nogenda nambaye ubureta nubwo nabangiye mu isoko uherukayo kera ubu harashushe okay none Dorine nashaka ndakubaze Dorine wowe ufise abavyeyi ego papa na mama babiri okay none Dorine ubu papa na mama nibo bakurungitse ku ishuri Kameme ego none kugeza ubu bariko barakurikirana ibikorwa byawe ku ma Facebook YouTube uri mu bintu vya comedy nabo bakurungitse ku ishuri bavyitwaramwo gute canke wumva bakubwira gute je mu bisanzwe muhira abavyeyi banje n'abavukanye banje meme je talent yanje barayizi barazi yuko ntoguma ndi hamwe kandi barazi yuko je ntobagora ku bintu nk'ivyo kuko naco ndiko ndabasaba cereke ivyo ndiko ndakina okay kandi babone yuko atamwandi ko ndata none uri bobo ntibashobora kwiyumvira yuko nk'agafashanyo bashobora kugufasha kamenero vare canke ko kugura ibyo kurya ko havuga hindukiza ukagatwara mu ivyo vya comedy na filme ukora oya ivyo ntavyo banyumvira bamba mu ijambo rimwe nta ntambamye nimwe bigutera nta ntambamye ndumva n'abafilme mu mutwe kweri ego kabisa abantu batakwiyumvira yuko woba ushobora konona amafaranga muri ivyo bintu urumva baragusupport mu ijambo rimwe baraguha support bisanzwe urabona basi nk'ibikorwa byanje bakabona wa mwana ahubwo ufite talent abako bakambwira bati tera uje imbere none Dorine mu gikorwa cyawe cyo gukina filime na comedy nizahe ntambamye ukunze gukura nazo intambanye oya nta ntambanye nje ndabona muri urumva wewe byose birashashe wewe ugenda wiryamira gusa bo bisanzwe bo je sinovuga basi ko ari ikintu kibije ndabona muri ivyo sinzi ko nyamba kizoba mu nyuma imbere mugaje mu basi aho ngeze je nta kintu kibi ndabona okay Dorine mugabo rero hariho amakuru nkunda kumva mugabo rero urazi amakuru wumvise ku bandi bantu bavyita urusaku rw'urubarirano rero no munsi nshaka ubimbwire kandi wongere ubibwire n'abasanzwe bakurikirana Youth Media TV Dorine benshi ko bavuga ko usana Natasha kandi n'imigendere yawe yose ari nka Natasha ivyo bintu nivyo canke n'ububeshi oya bo ntabwo ari ububeshi gusa benshi barabivuga none gute wewe wiyumvise gute canke wagiye muri filime na comedy kugira ngo ushobore kugera ku rwego Natasha ari gusa oya gusa basi je Natasha je ndamukunda uramukunda ndamukunda arumva rero uno munsi niyi video nubwo yoyibona yumve ko Dorine ari umufanzi wa Natasha cyane avyumve ahari hose ko Dorine amukunda je hari ifoto negeze kubona kuri status yawe wateye ikiduku kujya nyine kwa Natasha ndavuga uyu ni Dorine canke ni Natasha natevye ndaza gutiza amarori kugira ngo ndabe neza sanga ni Dorine okay none Dorine wewe wavuze ati genda umunyeshuri mugabo ntabwo ndi mu rukundo Dorine none we byo bavyagenze gute kugira ngo ntube mu rukundo kandi nanje mbona ufise imyaka yuko ibyo bintu byo kubera canke wobijamo basi ego birambeka no bijamwe ariko kira kintu cyose n'umwanya wacu hari gihe basi ubona ikintu giyemwo yuko cyo hava kigutesha mbo yindi ntumbero basi je futa objectif yo kugira aho nshaka okay hari ibintu ubanje kujamwe udusanga bibanye intambanye ico ushaka kwifuza gushika none Dorine ugomba mbwire yuko ku itariki 14 wiri wenyene je nari jenyene atari uko nyine iyo tariki ahubwo bo nifatanije n'abandi bari mu rukondo Sheti zuru nda nani fise Dorine none ku itariki 14 ugomba mbwire yuko kuva mu gitondo gushika ku mugoroba atasharishushu wigeze bo je itariki 14 bishire hajya babibone kandi bavyumve itariki je 14 ahubwo ico nari mfite ikiganiro je nabwiye ko na mu journalist nari mu journalist wo bukorera ku kinyamakuru cyahe kuri Fire TV kumbe rero ndumva rero ugiye kuhatwika okay Dorine je ndakunda kubaza tubazo duto Dorine ni cyahe kintu mu buzima ukunda gufungura ugifunguye wumva yuko uri ufise ama feelings meza cyane ama spaghetti n'amafiriti kumbaza kimwe je mvuga bibiri Dorine nibyahe ibintu bitatu mu buzima wanka na bitatu mu buzima ukunda ibintu bitatu nanka ibintu bitatu mu buzima nanka je ndanka kagaye ndanka umuntu asuzugura ndanka umuntu agomba kungira uwo ntari sawa ibintu navyo nkunda ndakunda umuntu twumvikana kandi ndakunda umuntu po misanzwe duga ndacakurindira je simva hahandi ni handi nyene okay Dorine hagati ya papa na mama ukunda nde bakunda bose kandi umvise natandukanije
hagati ya papa na mama ukunda kuko umva hagati ya papa na mama kandi nzi ko bari umwe je nkunda umwe nkunda bose kuko ni umwe Dorine mu gikorwa ca filime canke ca comedy wifuza yuko wewe woshikahe jewe ndifuza yuko notera imbere abantu bose nkubaka izina muri jewe urere tuvuge nta zina ofisi je nta zina ndubaka Dorine naryo iryo ni ry'abavyeyi iryo muri filime canke comedy bakwita Dodo Dodo aya Dodo hanyuma rero nemwugurura abo muri Youth Media TV turaje hanyuma Dodo ikindi kibazo nashaka ndakubaza mu gikorwa ca filime canke ca comedy usanzwe ukora wowe ukimaze mu gihe kingana gute hagiye kirinda bimazemo ndabimazemo nk'umwaka umwaka umwe okay none turabye hano mu Burundi hari abakinyi ba comedy benshi ba Mutima ba Kigingi ba Famba hari abakinyi benshi cyane nuwahe mukinyi wifuza ko woba nkawe umukinyi nifuza ko noba nkawe kwanza nkabonye bakina ama comedy abumbwiye yego nakubajije ku ruhande rwa comedy wifuza ko ukina comedy kugera ku rwego rw'umukinyi nkande ngaha mu Burundi kwa Kigingi nuwahe mukinyi wa filime wifuza kuba nkawe ngaha mu Burundi nipfuza kuba nkawe umukinyi wa filime yego jembe ndakunda kurama filime muga je barandyohera ni benshi muga kuvuga ngo ngomba ngo kuba nk'umuntu basi je ngomba basi ahubwo kuba jewe nyene ushaka kuba wewe nyene ntushaka kuba nka Naka none kubera iki muri comedy wavuze ko ushaka kuba nka Kigingi basi talent basi ugwego basi nk'ukuntu abigira Kigingi ukuntu basi avyifatamo basi singomba kuba Kigingi ngomba kugira nk'ivya Kigingi ngomba kuba nkawe singomba nkuba nka Kigingi uburumva dufate na nose wowe ufise yose wowe wadugiye nko kuri niveau ya Kigingi rega hajyanye umuntu bisanzwe adugira ku bandi nta muntu yabayeho wenyene ego adugira ku bandi none Dodo wavuze yuko muri comedy bikora bigaca bigacika hari cyo ushobora kwereka abanwanyi ba Youth Media muri comedy sindabica bigacika kuko jewe ndamaze nk'umwaka uramaze nk'umwaka mugabo umva sindabimetriza neza mugabo rero uraje nakubwire hariho umwana ashobora kuvuka hariho abana bashobora kuvukira rimwe ari babiri muguka dusanga umwana yarutse kwavura undi nawe ugasanga yavuye undi yaramaze gutambuka no gutambuka ivyo urabizi ko bibaho rero byo ntivyo gutangaza ko maze umwaka hari gishobora gusangana urasombeje abafise imyaka 3-4 muri ico gikorwa urazi ko bibaho bibaho rero urumva rero hari habatanguye hari haba ushobora gusanga bari bamaze nk'imyaka 2 mugo ugasanga ku rwego ugezeko urabasombye ubushobozi urazi ko kibaho none Dodo tuve muri comedy tuje muri filime ego wewe muri filime ari dufate nko mu mareresi yiwacu ngaha mu Burundi nuwahe muntu wifuza kuba wakorana nawe mu mareresi je ndifuza kuguma nkorana na Mr Joel wifuza kuguma ukorana na Mr Joel nk'abanwanyi ba Youth Media TV baba bifuza kugukurikirana no kuraba ibikorwa byawe bashobora kuza kubironderera ku rubuga ugwaye aho bakunda aho bikwikena bironde yego bisanzwe ahubwo ufasha tubabwire neza ukuntu byogenda kuko hari ibintu bimwe nawe we uzi aho twabisize kuko hari nawe twakoranye ndabivuga byose rero urumva wewe waje kumvumbura rero reka tubivuge urumva rero urumva ubimpindiye ko abari genda bibabwira hanyuma abanwanyi musanzwe mukurikirana no kumviriza Youth Media TV mwashobora kugenda kuri channel ya YouTube mukandika Mr Joel hanyuma ntimuze kwibagira gufyonda ka kantu kagakengeri kari hasi mugafyondeko muce mugenda hajya hirya hari akantu usanga kameze uko mugafyondeko hanyuma hari akandi kantu usanga kameze uko nako nyene muce mugafyonda ko murungikira abandi hanyuma hepfo hari akantu usanga hari hagakaro mwandike ko nubwo yandika I love you Mr Joel byose birahagije none Dodo urumva yuko bimpindiyeko bagwita urusaku gurubarirana tubivugiye mu kiganiro kamera regira ko turaba ngijya no ntavyo bumvise wavuze buke Dodo ikibazo nshaka ndakubaze arico twashobora no kugarira ku kiganiro Dodo wavuze kuri kwishura ego uno muri no saha Dodo yoba yigame yakangahe yoba ariko arakwirikirana ikigwa citwa gute canke yoba yifuza ko azoba nde mu bikorwa byo kwishura Dorine
yiga mu mwaka wa mbere bavyita banke 1 akaba yiga mu gisata c'ubuvuzi ego ubuvuzi ego bamwe batera bya bintu ngo nariko ndaraba ko bazanye bishinge bawe okay none Dodo none mu gisata c'ubuvuzi wewe woba ukurikirana icigwa icahe bo soins infirmiers de base ni yuri bon babita informatique de informatique igisata c'ubuvuzi nabuze c'ubuvuzi ni soins infirmiers shaje y'abavyeyi barandugize kwishuri naciye mu idirisha aho ntana kimwe numvise wagumye uca mu dirisha yego kabisa naratorotse kabisa uvuze soins infirmiers mukama w'ikigongo none Dodo nukuri icambere nshatse ndagushimira cyane kuba witavye akamo ko kuza gukora ikiganiro ibisigaye navyo nkaba narifuze ko kwikebanura hanyuma tukongera tukikebanura n'abasanzwe bakurikirana Youth Media TV kuri mikro mwari kumwe na Dodo hamwe na Mr Joel inyuma ya kamera mwari kumwe n'igihanganga bita Nizi bye bye Youth Media TV